Abantu benshi bibwira ko urukundo a distance canke amour a distance canke urukundo rw'abantu batari hamwe rudashoboka, abandi bakavuga yuko bishoboka ariko bigoye. Ariko ukuri nuko urukundo rw'abantu batari hamwe rushobora gukunda kandi rukavyara umusaruro nk'izindi nkundo zose. Bamwe bakavuga bati umuntu akunda ico abona, abandi bakavuga bati jewe umuntu tutari kumwe ntitwokundana kubera ko simba nzi ivyo arimwo. Ariko ukuri nuko uko vyogenda uko ariko kose mu gihe hagati ya babiri canke mu gihe hagati y'abantu babiri bakundana, iyo babihisemwo bakidesida canke bakavuga bati reka dukundane vy'ukuri, urukundo rw'abantu batari mu gihugu kimwe canke ahantu hamwe canke bimwe twita amour a distance birashobora gukunda cane. Ngira mwese muzi inkuru y'abantu bakundanye imyaka 9 batabonana mu nyuma birangira baje kubana. Ni inkuru y'umuhindikazi n'umuhindi yagiye kwiga muri Canada wundi asigara iwabo. Bamara imyaka 9 bavugana ariko birangira bongeye kubonana bakora mariage urugo rurakomera. N'abantu batanze ubu buhamya. Rero bobo baravuze bati kugira ngo urukundo rushoboke twagendeye ku bintu bitanu. Uyu munsi rero nivyo bintu ngiye kukubwira bizotuma wubaka urukundo rwawe nimba uwo mukundana ari kure, ari mu gihugu nawe uri ahandi hantu canke wewe uri mu gihugu nawe ari ahandi hantu. Ibintu bitanu nivyo bavuze bagendeye ko kugira ngo urukundo rwabo rushobore kuramba. Uyu munsi nivyo ngiye kukubwira, ikiganiro nshaka indi nyene, ikiganiro n'urukundo n'ubuzima. Ukomeze kubana nanje buri munsi kugira ngo mbashibikirize ibiganiro nk'ibi. Nimba wakunze iki kiganiro uze gusiga like na commentaire. Ikaze kuri Gifergie, ntibagire gukora subscribe. Reka dutangure n'ikintu ca mbere. Aba bantu baravuze ati kimwe mu rufunguzo canke kimwe mu kintu ca mbere gikomeye cyane ku bantu bakundana batari hamwe canke imwe twita amour a distance kiba gikenewe cyane. Ikintu ca mbere ukwiye kumenya kugira ngo urukundo rwawe rukomere canke rukomeze kiruta ibindi bintu vyose mu kwizera uwo mukundana, ukamugirira confiance, ukamwizera atakintu na kimwe ufatiye, atakintu na kimwe uravye mu mutima wawe, ukabiremo ukavuga ati uriya muntu ndamwizeye, hanyuma nawe akakwizera. Iki nico kintu ca mbere gituma urukundo rwanyu rukomera. Yaravuze ati naho umuntu mwoba mutari kumwe canke naho umuntu mwoba muri kumwe ahantu mubana muri quartier ata confiance mufitiye, uyo muntu bizorangira urukundo rwanyu rusambutse. Ca wibaza umuntu ari kure nawe utamufitiye confiance. Ati ikintu ca mbere gituma urukundo a distance rukomera no kugira ikizere, ukagira ikizere, ukizera ukavuga ati ibi bintu ndabigiyemwo, bicamwo bizocamwo, bidaciyemwo ntibizocamwo. Mugabo ikintu ca mbere kiba gihari muri urukundo kugira ushobore gukunda no kwizera uwo mukundana canke uwo muri kumwe mu rukundo, ukavuga ati jewe naramaramaje, ukitanga Yesu ukavuga ati ahanje ngira nkore umwana w'umuntu Imana nayo izokora ivyayo. Mugabo ukagira ikintu cyo kumuha ikizere. Nico kintu ca mbere aba bantu bavuze yuko arico kintu cingira akamaro kandi c'urufatiro kuruta ibindi bintu byose ku rukundo rw'umuntu mutari kumwe. Ikintu ca kabiri abantu bavuze ko gishobora gutuma urukundo rwanyu rukomeza ruhagaze kandi rumeze neza, baravuze bati mu gihe mukundana n'umuntu tari hafi yawe gerageza muvugane vyamaho. Kuvugana vyamaho bisobanura iki? Kuvugana vyamaho ni kwa kundi mutegura igihe mukavuga ati uyu mwanya tuzora tuvugana. Kwa kundi usanga uvuga ati jewe amasaha mba mvuye mu kazi canke jewe aya masaha biba bimeze uku, mugapanga umunsi uborohereza kugira ngo muvugane canke amasaha borohereza. Rero mu gihe musanzwe muri mu gihugu mudahuje amasaha, uyu munsi biba bisaba yuko wewe uri mu gihugu kinaka ariwe ureka ukaryama bwije, hama umunsi ukurikira mugapanga indi saha izotuma wa undi aryama bwije umuvugisha hakiri kare, bikaguma bihindagurika uko nyene. Ntihabeho kumva yuko ngo jewe kubera ndi hanze y'igihugu canke kubera ndi mu diaspora jewe nzoguma ndondera umuntu wanje ari mu gihugu kubera ari jewe mfise amafaranga canke kubera jewe bimeze uko uri mu gihugu aryama bwije nawe afise ibindi bintu akora. Abantu baravuze bati muragerageza mukagira iminsi ihindagurika, mukavuga bati nimba no munsi jewe telefone yari saa 6 zo mwijoro canke saa 8, ejo nanje ntegezwa guhindura nkazogutelefona ari mwijoro ni wacu nanje kugira ngo amasaza arahindagurika. Sinzi ko muri ko murabitahura. Niki kintu ni ikintu ciza mugashiraho horere iborohereza mwese, bavuga ati no munsi jewe ndyamye mwijoro ejo ntezwa kuryama kare, muga mukagenda murahindagura kandi mukabikora vyamaho buri munsi. Kandi akenshi bavuga yuko mu kiyago niho ibintu byose bikomerera. Niki n'ikintu ca kabiri abantu bavuze yuko cyabafashije cyane kugira ngo bashobore kumara iyo myaka yose bakundana kandi bikarangira bigenze neza. Ikintu ca gatatu ukwiye gukora mu gihe ufise umuntu mukundana mutari kumwe canke mutari mu gihugu kimwe, musangize ubuzima bwawe ubayemwo. No kuvuga ngo ahaye mubwiza ukuri ivyo urimwo ivyo ubayemwo.
mwese mubwirane ukuri ati jewe ubuzima mbayemwo bumeze uku ntihabeho gufekinga, kuko hamaze kubaho gufekinga uca wumva yuko ca kintu co kwizerana kihavuye. Rero yavuze ati iki ni ikintu cane c'ingirakamaro ku buryo umuntu mukundana canke ku buryo umuntu muba muri kumwe amenya neza ivyo urimwo, ivyo uriko uracamwo, ku buryo naho akuvugishe ati ndabizi uriko uraca muri ibi n'ibi, ukamubwira porogaramu yawe ukavuga ati aya masaha nza kuba ndi muri ibi bizokuba bimeze uku, nk'uko umenga muri kumwe mu gihugu canke uko umenga muri ahantu hamwe. Kurya ushobora kubwira umuntu mukundana ati aya masaha nza kuba nagiye muri ibi, nakuba nagiye muri ibi, ku mugoroba turaza kubonana canke iki. Gerageza ubwire umuntu mukundana ubuzima ubayemwo, porogaramu zawe ufise uyu munsi canke ejo canke hirya y'ejo, kugira ngo nimwasubira kuvugana aze kuronka ahera ikiganiro avuga ati wiriwe mu biki, vya bintu wajamwo vyagenze gute, nk'aho umenga muri kumwe, nk'aho umenga nyene mwama mwabonanye. Niki kintu carabafashije cane aba bantu kugira ngo bashobore kubaka urukundo rwabo imyaka 9 hama baza kubana mu nyuma. Ikintu ca kane cobafasha cane kugira ngo urukundo rwanyu rubandanye rukomera canke rubandanye rutera imbere, baravuze ngo tegura imigambi hamwe, mutegura agaproje naho koba gato, naho koba ari akantu gatoya, mugabo mugire ikindi kintu kibahuza canke ikindi kintu muhuriyeko atari urukundo gusa. Ibi bintu bizotuma mukundanye mugira ikindi kiganiro canke mugira ibiganiro birebire, kubera yuko ntimwoguma muvugana buri munsi ndagukunda biba bikenewe, mugabo ntimwokwama muri ivyo. Ariko tegura agaproje uvuga ati none ka kantu bigeze he, bya bintu bimeze gute, muronke ivyo muvugana. Kandi ibi bizoba bimwe mu mpamvu zizotuma gutandukana kwanyu bigora, kuko muzoba mufise ivyo muhuriyeko, kuko muzoba mufise ibindi uretse urukundo, muzoba mufise ayandi maproje muhuriyeko. Abantu baravuze yuko ikintu ari kingirakamaro cane gutegura amaproje yandi atandukanye n'urukundo muhuriyeko, kugira ngo ashobore kuba maintainer, kugira ngo ashobore gutuma muguma hamwe naho mwoba mwashwanye canke nabo bagiye ikintu kibatandukanye, mukavuga ati none projet zacu bizogenda gute, bizoca bigenda gute. Ariko gerageza mutegure iki kintu, mugire umugambi muhuriyeko muriko mukorera hamwe nk'abakundana, kandi uriko urabategurira kazoza kanyu. Rero niki kintu ni ikintu c'ingirakamaro cane aba bantu bakigarutseko. Ikintu ca gatanu aba bantu bavuze ko cotuma kibafasha cane, baravuze ku kintu bita kuremamwo kwihangana. Mu majambo muvugana mu biganiro vyanyu vyose murimanemwo ukwihangana, bizotuma iminsi yisunika, bizotuma iminsi inyaruka, igihe kikagera mukabonana. Kandi ibi bintu bagarutse ko bavuga yuko no mu gihe umwe aba afise anniversaire canke afise fete kanaka, gerageza umutelefone appel video umwereke yuko mwishimiye, mufete ivyo bintu canke imisi mu ma special ensemble, hama bizotume umuntu yumva ko muri kumwe, bizotume umuntu yumva yuko ibintu bimeze neza, yuko muri kumwe. Rero iki ni ikintu c'ingirakamaro cane mu gihe umuntu aba afise ajya amajune, aba minsi yiwe abakunda kwizihiza canke ijya minsi yiwe myiza, ukagerageza kumwereka yuko uri hafi yawe. Gacamo mufise agatelefone mugatelefonana na appel video kugira ngo mubonane, akabwira ati je ndiko ndafeta bimeze uku, hama ati ndakwishimiye, mukavugana mubonana. Ibi bintu bizotuma bibaremamwo ikindi kintu gitume mutotandukana. Ibi ni ibintu bitanu raba abantu bashingiye ku rukundo rwabo. Hanyuma ikintu barahereje ko bavuga bati ikindi kintu c'ingirakamaro kiba gikenewe mw'ibi bintu havuye ukwizera, muba mukeneye gusenga Imana ibafashe, kuko biba bigoye, ariko Imana muba muyishira imbere, biba bikenewe yuko Imana ibibamwo kugira ngo ibashoboze. Mwakoze kumviriza iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Juifu kuri Juifu. Ikiganiro cya kindi nyene, urukundo n'ubuzima. Mukomeze mukora subscribe, murakoze cyane.